Mu gitondo cyo kuri wa 13 Munyonyo mwaka wa 2021 hakozwe ibikorwa by'iterambere byatunganijwe n'userukira urwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igisagara cya Bujumbura. Twamenyesha ko amakomine yose yari yaserukiwe bose bahuriye aho bita Place de l'Indépendance mu Gifaransa baca bagana kuri Gare du Nord aho bakoreye ivyo bikorwa. Mu ijambo ryiwe Elize Ngayempore ubusanzwe arongoye urwaruka rw'imbonerakure ku rwego gisagara cha Bujumbura akaba yamenyesheje intumbero y'ivyo bikorwa. Ibikorwa by'ino munsi biri mu rukurikirane rw'ibikorwa tumaze n'iminsi dukora mu Imbonerakure mu gisagara cha Bujumbura. Uno munsi tumaze iminsi dukorera muri komine ya Muha mu murima wa Vasomeri, ariko uno munsi twashatse ko tuza muri komine ya Ntahangwa kugira tubagarire hano hantu muri Rompwe. Kugira tubagarire muri Rompwe mu ntumbero y'uko igisagara cyacu gisa neza. Murabona ko ibindi bisagara usanga ari bisagara bisukuye, none ni muri ya ntumbero yo muhari Imbonerakure mu gisagara cya Bujumbura ubwo mushaka ko ahantu hose haguma hasa neza. Yamenyesheje kandi ko bimaze ukwezi babitanguje bagiye kubandanya babikora. Mu kurangiza akaba yatumiriye urundi rwaruka rwo mu yindi migambwe kwijukira gukora ibikorwa vy'iterambere kandi ko atanumwe yimiriwe mu ivyo bikorwa atari vy'imbonerakure gusa. Kama notera umuhari w'urwaruka w'imbonerakure, murabona ko inondwi yahariwe umugwanyi. Ubu rero umuhari w'imbonerakure twashatse ko tutegurira hamwe uyo munsi kugira tuwitegure neza uzoze gushika twipanze neza dufise ingufu zikwiye. Ari nayo mpamvu mpamagarira urundi rwaruka ni cyane umuhari w'imbonerakure aho bari hose biyumve ko kino gikorwa tuba turakora ari igikorwa cyabo, ni igikorwa cyabo, ni igikorwa cyacu. Dukwiye kuza turahurira hamwe ku munsi wa gatandatu tukagira sport nkuko mwayibonye twavuye muri Muha gushika muri Ntahangwa, ndetse tukagira n'ama exercice atandukanye kugira umubiri wacu ubandanye kuba umeze neza. Nayo mpamvu rero mpamagarira urundi rwaruka rwaba rwo mu yindi migambwe kuza guifatikanya n'urwaruka rw'umuhari mwiza w'imbonerakure mu gisagara cya Bujumbura kugira dukutse ikivi, kugira dusukure igisagara mu ntumbero y'uko twese urwaruka tugira urunani, tugira ubucuti, tukagira terayeri mu bikorwa by'iterambere tukiteza n'imbere. Ibikorwa bya byatangiye bayari kwikanya ko bizoshika. Ibikorwa haraheze ukwezi bitanguye, kandi ibyo bikorwa ntidufise igihe bizohagararira, bizoguma bibandanya. Ariko mu gihe hari ikindi gikorwa cyateguwe n'ubuserukizi bukuru bw'umugambwe, ico gikorwa niho kitazoba. Ariko mu gihe atakindi gikorwa dufise mu gisagara tuzokwama dukora bino bikorwa uko iminsi ya gatandatu ishitse yose. Kino gikorwa ntabwo ari cyo umuhari w'imbonerakure gusa, kuko burya umuhari w'imbonerakure ni kuva ku myaka 18 kugera ku myaka 40. Murumva ko iyo myaka ugiye kuraba generation y'abo bantu usanga ari imyaka myinshi cyane. Nayo mpamvu atamuhumure, atamugumya abanga, atamukinya rugamba ari kwiwe gusiba muri kino gikorwa, kuko bose dushaka ko haba visibility y'umugambwe, tugahurira hamwe tugakora, kuko aha tuba twerekana force y'umugambwe ahiri, kuko haje ingufu z'umugambwe ziri mu rwaruka. Umugambwe utagira urwaruka uyo ntubuhari. Nayo mpamvu ubona uno munsi abakenyarugamba bari hano. Mbere je sino bitokora abakenyarugamba n'imbonerakure kuko baracari muri ya myaka 18 kugera kuri 40. Imana ibahezagire cyane.